Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Uko umwaka utashe umugwi munini w'abarimu b'abarundi baraheba akazi kabo mu gihugu c'u Burundi bakaja kuronderera akandi kazi mu mahanga bibaza ko buhoho boharonka ico rirenza. Umushahara w'intica ntikize, ubuzima buzimvye, icuka bakoreramwo akazi ni bimwe mu bituma bahurumbira kuja mu mahanga. Ibica bisubiza inyuma igisata c'indero. None uwo murindi munini w'abagenda uzohagarara ryari? Ingaruka kuri kazoza k'igihugu zoba ari izihe? Ivyo bibazo tukaza kubironkera inyishu muri kino kiganiro kw'isoko mushikirizwa na Bonfils Niyongere. Ukabutegeka canke witwa indongozi, ushaka karorero keza utereka, natwe twagushima ibikorwa kuko igitiyo. Abarimu mu Burundi bariko baratakazi ku bwinshi baja kurondera aharuta handi. Bamwe muri abo barimu bamenyesha ko imishahara y'intica ntikize, ubukene bw'igitoro butuma kwiyunguruza bizimba, gupanga amazu azimvye be n'ibifungurwa biduga ibiciro uko bukeye ko bwije, bigatuma abarimu bahitamwo guta akazi bakaja kuronderera mu mahanga, icoba kiruta ikindi kugira ngo ntibashobore kurwa mu bana. Desire Hatungimana aratubwira uko vyifashe mu gihugu c'u Burundi muri kino gihe. Abarimu nkuko babitubwiye ahanini baja mu gihugu ca Emirat Arabini na Qatar ku bagabo, abagore bakaja ku bwinshi muri Oman na Arabie Saoudite, aba bagiye gukora akazi gatandukanye nako bari basanzwe bakora, ariko bakizera ko bashobora kuronka agashahara kabahindurira ubuzima. Uno mwarimu yavuye mu Burundi aji Dubai, amenyesha ko muri societe bakoramwo hari abarundi mu 3,400 kandi hari n'ayandi masosiyete nk'ayo nyene yuzuyemwo abarundi. Ati nta kindi catumye dutakazi twarimwo kiretse ko tutari tugishoboye gutunga imiryango, ibiriko birahinduka buke buke. Umushahara leta itanga ku bakozi ba leta kweri ntugihuye n'amadepanse bagira ya buri munsi. Jewe navuye mu Burundi ndi muri lisansi, nahembwa 450, nkaca ndiha inzu y'ibihumbi 200, naho nyene nuko n'abaruguru nkaca ngura umufuko w'amakara w'ibihumbi 90. Arose ndavuga amahera y'abana baja kw'ishure, amahera yo y'amadeplacement barazimvye cane, n'ibindi kugira rero ushoboye kuronka ico ushira musi y'iryinyo vyari bigoye. Kandi aho rero ni kuba ruguru, numva aho Bujumbura aho bica biba ibindi bintu. Nk'akarorero umaze gushika i Dubai, biragoye kuronka akazi ushobora gukora kagereranye n'inivo ubu ufise warize. Biragoye kuronka akazi k'umuntu yize, mugabo ukora ubuzi buto buto. Nk'akarorero ntanze nk'abarya bita ba Edmaso, usanga ariko ahembwa 2,260,000 ku kwezi, usanga ari nk'amadolari 400. Kandi aho rero yahembwa baguhaye ahuba, bakaguha na deplacement igushikana ku kazi, bakakuvuza na assurance. Uno nawe asaba leta guha agaciro abakozi bayo mu kubaronsa imishahara ishobora kubatunga, nayo ubundi hoho ngo bitagenze uko igihugu n'abandi bazogihunga. Umushahara turazi ntiwari ugikwira, ntiwari bigukunda ko ushobora kumara ukwezi kiretse no gukoresha utundi tuntu, ariko ni ratio umuryango ntivyakunda ko umuntu ashobora kubaho. N'abandi bakiri mu gihugu ntavyo bashobora, bagerageza gupfundikanya hirya no hino, ariko umushahara biragaragara ko benshi baranidoga bavuga yuko atawokwira kwezi ngo aronke ico gufungura ukwezi kose. Ubwo rero leta yarakwiye gufata ingingo ikaraba ko abakozi bayo bariko baroroherezwa canke ashobora kubaho. Ko umukozi ashobora kubaho biragoye, bica bisaba ko ahiga ubundi buryo bwo kubaho. Abo barimu bariko baragenda hanze ku bwinshi, biyongera ku bukene bw'abarimu bwari busanzwe biri mu gihugu. Uno mwaka leta yemeye kuzotanga akazi ku bari 200, ariko mu masendika y'abigisha bamenyesha ko imbere yuko uno mwaka w'ishuri 2025 ushira 2026 utangura, hari hakenewe abarenga 10,000.
birababaje kubona abakozi ba leta bageraho bafata ingingo yo guta akazi bakagenda mu mahanga kurondera ico rirenza, na cane cane muri iki gihe bikaboneka ku barimu bagenda kandi basize imiryango yabo. Ni ingingo ikomeye ituruka ku kwihebura kubera gufatwa nabi ku kazi, umushahara w'intica ntikize n'izindi ngorane ziri mu gihugu. Bivugwa na Ireri Nibizi yahoze arongoye sendika y'abarimu, akaba no mu bahanira agateka ka zina muntu. Iyo abigisha bagiye mu bushikiranganje bw'indero hari uruhombo rwinshi cane, kubera yuko abanyeshure bamara iminsi batariko bariga. Bamaze iminsi batariko bariga bata umwanya, kandi ikirangamunsi c'ishure ntigihinduka. Leta ibihombeye vyinshi, ndetse ko abana baba bahomvye. Gusubiza uwo mwigisha ntivyoroshe. Uravye ibisabwa kugira ngo basubirize umwigisha bisaba umwanya, bisaba nuko iyo shure canke abayobozi baba bafise ubwo buhinga bwo gukurikirana abigisha ngo bamenye neza, ngo bagire imigenderanire myiza. Umwigisha yagiye ababwira ati namaze kugenda. Leta ibihomvye umutahe, iba yaratanze amafaranga mu kumwigisha, iba yaratanze amafaranga mu kumuha inyigisho nkarishabwenge. Ukaca usanga leta isubira muri wa mutahe, ubu noneho n'uburyo umenga si bwinshi cane, kuko ni ugusubira kurondera umwigisha mushasha. Abo bigisha bashasha baruzuye, mugabo uravye uburyo leta ubu ikoresha kugira basubirize abigisha usanga biteba. Wa mwigisha mushasha rero ni ugusubira kumwigisha, gusubira kumumenyereza. Kugira usubire kumumenyereza niba abanyeshuri bariko barahomba, cane cane abanyeshuri niho bahahombera, kuko leta ibishizemo inguvu umwigisha amaze gusezera boca bamusubiriza ata n'iminsi irahera, ariko abanyeshuri barahomba. Gusubira kumenyera uwo mwigisha mushasha no gusubira kumenyera akazi, usanga n'ubumenyi yarafise yahawe n'iminsi amaze akora, uca usanga ubwo bumenyi uwo mushasha atabwo afise, bimusaba kubanza kumenyera. Urumva rero uruhombo ni runini cane. Irari Nibizi yibutsa leta ko ikwiye kwitaho ikibazo c'abarimu, kuko ihahombera cane mu gihe umwarimu agiye bitoroha kumusubiriza, kandi naho bomusubiriza udashobora kuronka ushika afise uburambe n'ubumenyi nk'ubwo ugiye yarafise. Ico nohanura leta y'u Burundi nuko yofata ingingo adafatira abigisha, kuko umwigisha ntashobora kuhaguma adafise ikimugumizaho. Nibafata ingingo barabe ibisata byose by'igihugu, barabe ikibazo giterwa n'imishahara. Iyo mishahara mike bayirabisha ijisho ribona, ribona ibibazo rikongera rikarondera ingorane. Ntibasubire kuraba ingorane z'igihugu nk'abantu bamenga bafise amaso abona bakagira n'ayandi maso afise uruhumyo. Nibarabe ibibazo bafise bituma abigisha bagenda, kandi si bike, ko hari byinshi n'imishahara n'ukumva badafashwe neza. Baheze basubire mu biganiro n'abaserukira abakozi, basubire mu biganiro n'abandi babisangiye, batore inyishirama. Iyo nyishurama ya mbere nuko baraba abigisha, bakaraba agashahara bafise, bakakaringaniza n'ibintu vyankenerwa umuntu akenera mu buzima. Ego baravuga ngo barafise ingingo ngene bageze kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara, mugabo byo babigabanije kubigisha, ntibabigabanije mu bisata byose, uhereye hejuru muri leta. Kuko uravye ingene abategetsi berekana ubushobozi bafise mu vy'ubutunzi, bagaca bahurira mu isoko imwe no wa mwigisha na wa muganga na wa mukozi wari we wese, urumva ubudasa buca bwiyerekana, kandi umuntu afise ubushobozi niwe agena ibiciro mu isoko. Ikintu iyo cabuze, ufise amahera menshi niwe agereka ko amahera menshi. Rero nibasubiremwo ivyo bintu vy'imishahara vyihuta. Ico ni cambere. Ca kabiri nibicarire mu biganiro, batora inyishirama. Hariho vyinshi bigisha boterera baciye mu masendika yabo, nibarondere inama, baheze batora inyishu irama, baheze basubize iteka abigisha, bagononokerwe mu kazi kabo, si ivy'imishahara gusa, ni n'ivy'iteka mu bindi bikorwa bindi, hanyuma batora inyishirama. Kenshi ni kenshi ndetse n'imisi yose ivyo vyama bishika, hagiye imbere indongozi atarizo, abanyagihugu barahenebera. Ni kenshi cane.
abigisha baja kurondera akazi mu mahanga biva hanini ku buzima n'akazi kabo vyagumye bifatwa minenegwe n'intwaro zakurikiranye kuva Burundi bwikukira. Umushahara w'intica ntikize canke ubuzima buzimvye mu gihugu biri mu bituma bifuza kazoza kabo mu mahanga. Harageze rero ko hagira icokorwa kandi cihutirwa kugira hakingirwe kazoza kugwaruka rw'u Burundi. Ni na hano duciye dusozera ikiganiro kw'isoko na Gahwana. Cari ikiganiro kw'isoko.